mwatoye igihe mwariko mureka amatohoza yanyu nashaka kubabaza yuko sebe ishobora kutwereka urwandiko rwasinywe n'umwami Albert wa mbere w'Ububiligi mu mwaka w'ibihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ibiri na gatanu ibihumbi n'amajana icenda na mirongo ibiri na gatanu bivuga yuko ruri mu mpapuro zerekana neza integuro ya kure y'ubwo bwicanyi bwo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ibiri na kabiri. Akabazo ka kabiri, iyo mugiye kurondera kubaza abantu na cane cane abagirizwa kuba barakoze ubwicanyi mubona kuko bihutira kwishura. Akabazo kagira gatatu, kuva inama nshingamateka na nkenguzamateka bigiye hamwe bikavuga yuko ubwicanyi bwabaye mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ibiri na kabiri ari mu bwoko bwakorewe abahutu, hariho amareaction yabaye nko mu ma universite amwe yo muri Amerika hamwe n'amalize bavuga yuko ubwo bwicanyi koko ariho nyabwoko kandi bo babitangaje kuva mu mwaka w'ibihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'umunani, ariko mu nyuma twarumvise ijambo umukuru w'igihugu yashikirije igihe yabona n'abamenyeshamakuru mu minsi iheze, twumva yuko umengo hariho ibintu bitaratomoka. Twashaka mudusigurire neza mwebwe mukorana na leta kandi iyo yabashizeho leta ibi bintu ibivuga kwiga. Imana kome kurera Boss TV sakabazo kamera ndende ku byo muhejeje kutwereka muratwereka amafoto y'ibintu bitari hemwe muratora. Cyo mumagarare kuri iriya foto igira yakaranga muntu yuriya muntu w'umukongomani. Mbega severe ko ihari ijego gutohoza kubijanye n'ubwicanyi bwabaye ngaha mu Burundi, mwebwe namwe mumaze gusangamwo bahitanywe n'ubwo bwicanyi ngaha mu Burundi harimo abanyamahanga, ntabwo bamugira muvyakira gute? Mutegekanya gukora iki cane cane kuri biriya bihugu? Mvuze muri Kongo kuko ishobora gushika mu yandi matohoza mugiye kugira mugasanga harimwo n'abo mu bindi bihugu. Severe canke leta y'u Burundi hategekanywa iki? Ese muzotanga raporo kuri biriya bihugu vyaburiye ababo ngaha mu Burundi? Ico kibazo nayo murakoze. Jewe ni Nyindo Idi, nagomba mbaze kuri ico kibazo nyene mugenzi wanje yahejeje kubaza. Serukira ikinyamakuru Le Journal Africa. Kuri ico kibazo nyene mugenzi wanje yahejeje kubaza, nimba hano abo banyamahanga agomba kumenya ni bangahe gushika ubu mumaze kuronga muri abo mumaze gutora. Icya kabiri, eske ni bo muri Kongo gusa na bindi bihugu abandi banyamahanga bo bindi bihugu bariho? Yes. Kiriho nibise kubazo kamwe, hari abavuga yuko iyo jenoside mu mirongo irindwi na kabiri yabaye n'ibyo mugabo yuko yari isiguritse kuko ngo habaye imbere byerekana yuko abatutsi bashaka kugandagurwa baca rero baritanga, abahutu mirongo irindwi na kabiri barabakuramo. Baravuga bati hari n'ibintu bya Rusangana, baravuga bati ingabo za Serukwavu ngo zaraneshejwe, hari n'akaririmbo abashayeri bakoze bumva baririmba ngo kuko zari zigoye na Niza Micombero ngo zari zirishe kare umukomando witwa Paul Rusiga. Baravuga kuri soga y'umurimo w'ikomye ati n'abakwiye n'umutunzi bwako birasiguye none mwebwe matoza muri kumuragira n'iki gihe
yishiwe ababo bongera kunyagwa amatungo. Mwatuberetse ko harimo imodoka bikaba byakozwe n'ubutungane bw'icyo gihe. Mbega iyo miryango kandi mwabuze yuko hariho abakiriho babuze ababo, mbega severe yoba igiye gukora iki kuri uwo miryango? Mbere unasanga ubu ibayeho mu bukene. Hari ikintu severe yoba itegekanye kugira ngo iyo miryango ishobore kugira ico yonse? Murakoze. Mbere kuri nimubona nimba natumwise neza ko ari Burunga News wasabye urwandiko w'1925 nimba natumwise neza ni rwa rupapuro novuga reterwa ya yinjiza Uburundi mu macakubiri ahagaze ku by'ubwoko abahutu n'abatutsi, cyane cyane urwandiko rwameze nk'urwigizayo mu ntwaro abahutu. Ngira wishure nimubona mvuga nti numwaheza kino kiganiro ntitwaheza uze kwegera Mvubazima Gerard zo kuri kopi y'urwo rwandiko ko turarufise. Mvubazima ruguze ndaza no gukura kwa komiseri batongwa nayo turimo turarufise. Abo bose baruguze tuzorondera kwa Erike kuko nibo barabariza archive. Ubwo rupapuro tugendana na sena imaze gukorera ko harimo intererano y'umukomiseri batungwa nayo Aloyize. Ubwo rupapuro turarufise, inzego zirarufise, kandi tumaze kururonka twumvise ibitari bike. Nuko mu 1925 hanyuma ikibazo cya kabiri cawe uti mbega ibyabo natwegera duhamagara tubahamagaye baritaba bakatubwira amakuru batadidinganya. Inyishu ni zibiri: uko dukora, uko dutanga raporo, uko ibintu bikaragaragara gusumba, niko abantu benshi batanguye kwihugurura bakaduha inkuru, bakaduha ibyanditse, tukabahamagara muri severe bakaza. Iyo bataje muri severe nk'abakishwe n'amagara ari Bujumbura no mu gihugu hagati tubasanga muhira iwabo. Ari Bujumbura hari abakishwe n'amagara baza twakira muhira iwabo bakatubwira ibitari bike. Mu majambo make nuvuga ko turi ku nzira nziza, aho turondera baraduha amakuru, baratwishura, ariko bashobora kuba umwe cyangwa babiri agira amakenga ati mbega ninajya kuvuga nza gutaha amarembe. Nta muntu unaza kutuha amakuru agasubira inyuma muri umuryango we w'umutekano. Twebwe tuvuga yuko dushima ingene bishura baba abakozi ba leta ba kera, baba abacamanza bamaze kwitaba, baba abarongoye amakomine za Ruyigi n'ahandi, baba abasirikare b'abazima batandukanye bakiriho bamaze iminsi bitaba bakaduha amakuru. Ikibazo cyawe cya gatatu wakijanishije n'icegeranyo twashikirije mu kwezi kwa Kigarama umwaka uheze dutanga raporo mu Kigobe, aho twavuze tuti umugwi severe nk'umugwi w'abahinga uremeje ko habaye ubunyabwoko byakorewe abahutu mu Burundi. Hanyuma ibibazo bikurije inama nshingamateka na ngenguzamateka biremezwa n'inama nshingamateka n'inama ngenguzamateka bari hamwe. Abanyamahanga bari bishoboye kuvuga ko ari ama-universite yo hanze bijya basomye byabuze, ngira ubwo yabuze televiziyo. Hanyuma uti umukuru w'igihugu yaragira icyo abivuga ko mbega mwebwe mu mugwi ibyo umukuru w'igihugu yavuze mubivuga kuri iki? Inyishu n'izibiri: ibiga ntawe kumanta
succession y'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yayitumye bijya yavuze nta komandere seperi bigirako. Iyo ni inyishu ya mbere. Inyishu ya kabiri muzomwumvirize neza, muzomuvugira idatavuze. Yavuze ati nihagira mu rwego rwa leta ishobora guta guverinoma tuzogira icyo tubivuze ko yabisiguye neza avuga ati erega seperi muzosomora raporo uduce tuvuga mu nyine mu gifaransa cyangwa mu kirundi ni ubugani. Inzego ziratandukanye, inama nshingamateka, inama nteguzamateka barafise umwanya wabo wo kuvuga n'ingene bakora. Leta nayo iragira umwanya wayo wo kuvuga kandi irafise ingene ikora. Niko bigenda mu bihugu bamaze kumva icyo bita gutandukanya inzego zirongoye igihugu, kimwe bita separation des pouvoirs. Hatungimana Cosima atonatoye kuragama n'umunyekongo ibubanza Hatungimana niye nagira ngo mubwire ko izo karangano batoye n'umuntu, izo karangano batoye n'ahandi kandi n'abandi banyamahanga b'abakongomani twaratoye impapuro zibaranga. Erega burya bwicanyi bwaje dufise abanyamahanga baba mu Burundi 3, 4, 5 cyangwa 6. Hari abo bwahitanye cyangwa barenga. Aho guca mukamanije ni iki? Mbega nta banyamahanga bafise uruhara mu bwicanyi bwabaye? turabafise kandi hageze gutanga icegeranyo tuzobigishikiriza inzego zaduhaye buno butumwa. Urumva ko ubajije ikibazo mushanubira mu kindi uvuze gusa bahitanywe n'ubwicanyi. Turafise n'abagize uruhara muri ubwo bwicanyi, amazina turashikiriza leta. Niyo hageze kubwira igihugu A canke B canke C canke D, bica mu nzego za leta, bimwe bita inzego za diplomasi. Abakoze ibyiza, abakoze ibibi, abahitanwe n'ubwo bwicanyi, abanyamahanga turabafise kandi twatoye igihugu cyose. Hanyuma hari ubundi yashaka muri icyo kibazo ngo ni wangahe? Reka tubinonosore, mvuze umuntu ko batoye, abantu ko batoye, icyiciro ko batoye, abakoze ibibi nabo Kenda bwa Rutana barabatoye, Imatana barabatoye, mu gihugu cyose barabatoye. Amazina ya mbere turayafise muri uyu mwaka muri raporo tuzotanga twinjiza inzego byabiye bigaca bisohoka hanze. Tuzoshikiriza urutonde rw'abanyamahanga batandukanye bapfuye cyane bagize uruhara mu bwicanyi no guhagarika abicwa. Tuzobatondeka dukurikije igihugu baturukamo. Ngenda ku bana Filipo ikiriho waje ikibazo kirekire utabatutsi bashaka kugandagurwa, bashaka kusekwa yuti baritanze mbe muri Busanga habaye iki? Mbe imbere ya 22 hari ibimenyetso byerekana ko hari ibintu bitagenda neza. Nivyo tumiko ibimenyetso niko turarondera. Muri badutegereye twatanze icegeranyo ko muri 2022 ubwicanyi butandukanye, ubwicanyi tubise amazina, tuca dusanga birakenewe kurondera mbega
myaka ya 60, 64, 65, bijya bita prodekta 69, 71, urwo rujya bintu ntaco bipfana n'integuro yatumye abarundi baja mu bwicanyi budasanzwe bwise jenoside bumwe ubundi bukitwa crime contre l'humanité. Natishuye mvuga nti amatohoza ariko aratuha umuco udasanzwe cyane cyane ko nabyo tumaze no gutora uwapfuye 65 agasohoka cyane akaba ari mu gasho 22 inshitse yavuyeyo n'uwo muhura yatowe mu wa mbere. Ikibazo cya kabiri gikomeye, abasoda baracira urubanza b'abahutu bamanye n'ubweye kubaniga kubarasa 59, abandi basoda ngo baje gutembagaza intwaro be kwiga hanze, urubanza bukeye kubarasa. Hacagwa ikintu cyitwa ngo bashaka gutembagaza intwaro abitwa abatutsi b'abanyaruguru, barashyira urubanza, hari n'abakiri ubona bo gupfa nabibasiguriye, ariko bobo acacira igitangaro cy'Imana ntubicwa bagira ikigomwe bose. Ubwo icyo cyonyine ntigikwiye kugira gitere icuka kibi mu gihugu. Bamwe bishwe bacira urubanza baca baricwa, abandi bagiriwe ikigongwe kandi nabo nyene bari bacira urubanza rwo gupfa, kandi nabo bavuga ko bashaka gutembagaza inzego. Ndakwishuye neza nuvuga nti nivyo leta yadutumye gutuza uyu munsi tugiye gusangana tuvugisha abato n'abatutsi, tugiye Kanyunya mu Kirundo turavugisha n'inshuti zisigaye za Pierre n'ubumwe, tugiye mu Bihoro mu Giheta turavugisha inshuti zisigaye za Musenyeri Gihimbare, tukaronka n'abasoda bo muri Kamuha bamwe bita ba TCM bakoranye na Musenyeri Gihimbare, bakaronka amakuru akwiye ingene yagandaguwe. Mu magambo make, mu Giswahili ciza, subiri kidogo inkuru zizoboneka. Hariho raporo igatangwa nko mu kibanza nk'iki mugabo muzoronka hageze. Reka banone bazi ko banyumvise ko bari kumenyesha amakuru dukundana, banyumvise gukora Dieudonné abishwe, amatongo, amazu yabo, amafaranga yabo, imiduga yabo, CVR, izo poliki kuri iyo miryango yagize ingorane ikabura abantu bakitwagwa n'ubutunzi. Inyishu ni imwe, ibwirizwa dukoresha mu ngingo yayo ya 6 ritomora gutumwa mission ziradusaba no kwiga ibyo bibazo by'amatungo, by'amazu, tukavyiga aho tugeza uyu munsi turavye ibwirizwa dukoresha. Ariko uyu munsi ni ukugira ngo tumaze kuronka inkuru zidasanzwe za rusansuma y'amazu yabaye mu gihugu cyose ku marondesema yose, bene amazu n'ingene amazu yari yubatse, hanyuma imiduga turafise urutonde rutari ruto n'ingene yagurishijwe abashaka kuyigura n'ibiciro, abaziguze n'abari bazifise rero uko bicwa, ivyerekeye amakonti mu mabanki yahagaritswe, amwe akaba debloke kugurwa, ayandi akazimira akaja mu co bita amakonti yo gufasha imiryango yabuze kubera
abarobere ba Mayimurere bishe abantu, ivyo byose turiko turabikorera ko novuga ko raporo nk'iyo itangwa mu nzego z'igihugu. Muzore gukurikirana amajambo y'umukuru w'igihugu kuri ibibazo bihambaye by'igihugu. Umukuru w'igihugu yavuze ati severe twari tugiye kurondera ukuri, nibaduha ukuri, niko hamara gusohoka tuzokwicara tumenye ico dukoza uko kuri severe yadushikirije. Murakoze.